reka rero turamutse twongere tubaha ikaze mu biganiro bya Radio CDO akazi n'akaganiro ni yaga gwaruka. Ikiganiro rero yaga gwaruka cuno munsi tuza kuyaga inyifato z'ugwaruka mu gihe c'ikiruhuko. Ninde turi kumwe muri studio za Radio CDO akazi n'akazi? Murakoze cyane. Uwo muri kumwe ku mazina yitwa Nzamimana Jean Marie, nkaba ndi umuyobozi w'ishuri ry'ubuhinga bita Etape. Ishuri ry'ubuhinga Etape ndatombere naronse umudirecteur cavyoroha neza cyane. Etape mu majambo yose no kuvuga Etape mu majambo yose abatabizi ni École de Technologies Appliquées. Buhinga nyene bashira mu ngiro. Egome neza cyane. Etape kusanzwe uri umuyobozi biraza kutworohera cyane kuyaga kino kiyago inyifato z'ugwaruka mu gihe c'ikiruhuko. Urabona ko mwabarungitse bagiye mu kiruhuko uyu munsi. Niye nyifato bogira abana abanyeshuri muri rusangi mu gihe c'ikiruhuko. Mu gihe c'uburuhuko inyifato y'ugwaruka rwacu murabona yuko tuba tumaze igihe kinini turiko turakorana kuva mu kwezi kw'icenda gushika mu kwezi kw'indwi kunarenga kw'imisi usanga ari nk'itanu canke 10. Mu buruhuko rero bw'amezi abiri inyifato y'ugwaruka gwategerezwa kwitwara neza kuko urabona batari kw'ishuri babegereye imiryango bagafasha ibikorwa abavyeyi babo navyo ni vyiza cane. Niyo nyifato ugwaruka gwiza gwotegerezwa kugira. Iruhande yo gufasha abavyeyi bikorwa ibinabiriya nta ubwabo bo bonyene nike kintu bokora cyo kwiteza imbere canke cyo kugira ngo wa mutima w'ishure wame kwishure nyene. Murakoze cyane. Iruhande yuko bofasha bikorwa abavyeyi mu bintu bitandukanye, abavyeyi babasanga mu mirimo bari basanzwe bakora itandukanye, ugwaruka gwarukwiye kuca ruza ruraja hamwe. Urabona nk'ubu haragezweho ibintu byo kwiga entrepreneuria, nk'akarorero no kwiga kwibeshaho. Urabona ko ubuzima bwo no munsi burazimvye, gwaruka gwategezwa kuca ruja muri ayo makrebe rugafashanya n'undi gwaruka mu gusununura mu vyumviro babasanganywe, bagakora ibintu by'utugenegene byotuma batera imbere muri kazoza kabo. Neza cyane. Hariya kwishure Etape ikigwa ca entrepreneuria baragitanga. Ikigwa ca entrepreneuria kiratangwa cyane gose. Tuko turafise ivyo ihangiro twihaye. Turafise na club entrepreneuriale nayo irafasha irankadra ugwaruka mu gihe cici kugira ngo ugwaruka gwige gongere rubone ingene goshora kwibeshaho mu buzima bwabo bwa kazoza. Hari bamwe bavuga bati twebwe twige mama we twironkera impapuro z'umutsindo hanyuma twigire. Wewe mwa kino gihe turimwo mu gihe kijanye no kwiga, mwebwe umwana asohotse mwifuza kwejo canke hirya yejo yosohoka akora iki? Etape ivyo yashize imbere ni vyinshi, ariko mvuze ibinyamukuru ivyo umwana asohotse yosohokera akora. Namaze kuvuga ko ishuri ryigisha ubuhinga bwa none mu kubushira mu ngiro. Umwana avuye muri Etape ubunye hari ubuzini bwishi. Umuntu ashobora kuba yarize entrepreneuria neza, ashobora kwibeshaho. Ntanza akarorero gatoya nk'aba bagira ama studio barakeneye abantu baba baragize nka Etape kuko turaforma abantu, turigisha turategura abantu batizwa gukora mwe n'ivyo bikorwa ku rwego mpuzamakungu, kuko mbuze tugwego go hasi cyane no ndakubeshe turi ku rwego mpuzamakungu kabisa. Gufatira ibikorwa abavyeyi mu gihe c'ikiruhuko canke kuja hamwe mu maclub kugira ngo bashobore gukora ivyo kwiteza imbere canke kumenya bya entrepreneuria, ariko kandi kuja kuramukanya mu gihe cy'ikiruhuko. Wumva umwana abwira umuvyeyi ngo ngiye kuramutsa senge, ngiye kwa muyomba, ngiye gukora ibi nibi. Mbega mu gihe cy'ikiruhuko ako kanya ko kwikura stress nkuko abajene benshi usanga bariko barabivuga ngo bagiye kwikura stress, ntibaheza bakakura ingeso mbi. Urakoze cyane. abana dutegura misi yose na ntaryo nko turabavyeyi barezi
misi yose na ntaryo turafise impanuro twama tubatekerera yego uno munsi urugamba isi kiragwana no gukuronka abantu b'incabwenge bashobora kwibesha no gufasha abandi yego kandi tutibagiye ko indero n'urupfunguruzo rw'ubuzima yego ico onye nkatwe turabigisha abarezi urusho tugishira imbere yuko tukumye ko ubuzima utagize indero nziza kwishuri n'ubuzima burakugura ingene ubandanye ubuzima bwiza yego rero inyifato y'ugwaruka mu gihe c'uburuhuko yego aha novuga natangwe kuvuga gufasha abavyeyi bikorwa yego hari abanyeshuri bava kwishuri binje mu buruhuko yego bakaca bibaza yuko ugiye mu buruhuko bisigura kuryama saa 3 igeze ukavyuka koraba yuko papa na mama arico bazize ku meza hama usanze atabihari ugafungura bitahari ukacaja gutemberera aha mu bisagara hoho aguma araba ku meza k'umukozi hari ico yakoze neza cane asanze bihara acafungura akacaja kuraba abagenzi saa staragaruka gahitana ibindi ku mugoroba nyene agataha sizere burya bumwiriye bumucuye titaha akacaza ivyo rero kugwaruka goba ruciyumvira ivyo byari vya kera cane gose uno munsi no mwanya wo gukora kuko ubuhinga tuba twabuberetse batekerezwa kubandanya bifashishamo mporangerwa cyane yuko ugwaruka usanga ruri kumwe n'abavyeyi bajya badandaza utuntu mu isoko canke ibintu mu isoko byinshi ugasanga bariko baramufasha umwe kubipangura uwundi kubipanga uwundi kwakira amahera ibindi n'ibindi ivyo turabishima cyane uko arabona inzira y'ubuzima bwiwe ingene yatangura kubutunganya hama simbuze ugwaruka rwo mu gisagara gusa twe tuvugira ugwaruka ko mu gihugu cyose na ruguru hari giho ugwaruka rumwe wasanga rugifise ingeso papa na mama bakavyuka mu gatondo bagafata isuka ubundi umuhoro wo kuja kwabura aho barima umwana akaca yiryamira papa saa tata akaca guturutsa inka umwana akaca yiryamira ivyo onye vyarahagaze ni ukuvuga hari ibikorwa vyinshi muci abana bashaka kujamo kugira ngo umwanya wabo bawujere hari ibikorwa byo gufyatura amatafari urabona babikora keshi muci ibikorwa byo kuja mu mashira hamwe atandukanye kugira ubugenegene kuja aho bakora ibintu bituma ejo canke hirya yejo wibeshaho muri ico gihe rero nariko ndavuga ati ugwaruka gwari rukwiye ahubwo ubumenyi tubaha kwishure kuca bagenda bagafashanya n'abavyeyi kugira ngo babishire mu ngiro bashire mu ngiro ubumenyi mwabahaye kwishura egome turiko turayaga kunyifato ugwaruka gogira mu gihe c'uburuhuko twatumiye uno muyobozi kubera ko abarezi gwaruka azi byinshi kugwaruka azi bitari bike kugwaruka muyobozi mwavuze ko ishure ryanyu ari etape Ecole de Technologies Appliquées etape yo biherereye neza nane murakoze cyane etape kuba sanzwe batahazi iraha mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura meri mu ikomine nziza ya Ntahangwa muri zone Kinama muri quartier Ruyigi yego ibarabara rya 25 ku nomero ya 26 uri ku isoko mu Kinama ni impande y'imbaho arantu beshi bakunda kuvuga ku mbaho kwipave rica haruguru y'isoko yo mu Kinama nuko neza ariko ntiharagera kwiyandikisha nawe muracarindiri muri etape no kuvuga hava tuvuga icivugo cyo muri studio numvise ati akazi n'akazi niko anyakiriye uvuga akazi n'akazi etape nayo ni etape tuba duteye etape n'intambwe mu bisanzwe uri kutera intambwe nusubira inyuma mu bisanzwe iyandikwa ryaratanguye kuri etape iyandikwa ryaratanguye kuvuga umuntu akene kwiyandikisha ubunyene kuri etape ashika yiyandikiye kuva isaha 1:30 gushika isaha 11 zo ku mugoroba haba huguruye no kuvuga abajene abanyeshure umuvyeyi wari we wese yifuza kwandikisha umwana hajya imiryango ibayuguruye imisi yose kuva isaha 1 gushika 11 ni karibu tubafitiye n'ibisata byiza cyane rero hageze ku bisata nja numva abantu bamerereje mbwira izo section nawe se petit frère nawe ko no murongi kaye urakoze cyane turafise section ya mbere ya informatique de maintenance
kuva mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu turatanga amadiplome uco byumva dufise uburambe no kuvuga ancienneté kuva muri 2012 ni kuva kera ni ya mbere iya kabiri ni informatique de télécommunication IT iya gatatu ni informatique de gestion ije bya bindi byabige musanga ariko barakora mu banki yari bajanye nitwe tubarungika bajera ibintu binabiri nitwe tubarungika yego hariho ni cakane banque assurance ahantu hararenze mba gufatiye logiciel na uco vyumva ni appliquer uko nyene ego nizo section zihari ajya kuri etape nizo section zine zihari mugabo mu myaka izoza tuzobandanya dushaha ivyo abanyagihugu abene igihugu bakeneye cyo bagirira akamaro yego neza cyane kuri etape kandi ishure rimaze igihe kitari gito riko rirakora isanzwe rikora naco gituma twabatumye kugira ngo mutubwire inyifato ugwaruka rukunze gukora mu gihe c'ikiruhuko abanyeshure rero bamaze kuba bagiye mu kiruhuko bamaze kugaruka mwebwe mubakira baje bushasha kuko bamaze igihe mutari hafi yabo mbega niyihe mpanuro canke ni zihe nyifato bogira mu gihe bamaze kuva ku ishure bageze imbere y'abigisha kuko si mwebwe abayobozi mu bigisha ahubwo bigishwa n'abigisha niyihe nyifato bogira imbere y'abigisha urakoze no kuvuga ivyo umwigisha akora abayabihawe n'uburongozi nta mwigisha ashobora gukora ivyo umuyobozi atamuhaye ego kandi umuyobozi akoze ikosa pedagogique ego burya ni directeur abarikoze kuko wategerezwa kuba uri hafi ku munsi ugakurikirana indero y'ugwaruka ego kuko navuze ko indero n'urupfunguruzo rw'ubuzima indero rero ipfuye kwa rupfunguruzo rwarugzente rutakaye rwarupfuye ntibarucugurura ubuzima rero muri école de technologies appliquées abanyeshuri nakubwiye ko hariho discipline indero tuyishira imbere kandi noneho ugwaruka n'indero birajana ibyo bintu ntibivana ufise ugwaruka rutagira indero no kuvuga buriko sinzi ko no hava ndagisigura neza mu kindi mugubu uriko rategura ikintu kitameze neza uri gutegura ikintu uteza gutegura ikintu ciza ego ugwaruka n'indero ivyo bintu ntibisigana ego twebwe ugwaruka rwacu bagishika ego baba bavuye mu mihinga itandukanye ego urabona nakubwiye ko ishuri yacu iraha mu Kinama ego ku isoko impande w'isoko impande y'imbaho turakira abana bavuye za Kamenge bavuye Carama bavuye Kinama nyena Cibitoke Ngagara eka n'ababavuye za Bubanza baraza Cibitoke n'abandi bava mu ntara hagati mu gihugu Kayanza hose Makamba tuba dufise y'umwana hehe abana baza bavuye mu hingo yose y'igihugu rero ababona bose ko baza baba bafise imico itandukanye ego mugaye etape ihari kugira ngo ibategure ibatunganye ibaha intumbero imwe babana bavuye mu muhingo itandukanye rero mu byo tubaha n'indero tubaha abari imwe nico gituma twifuza ko umwana agiye turanamusezera mu kwezi kwindwi namara bivuga misi yose ku idarapo ati ntimugiye kujya ngo mujyame ntimugiye kuvuga ngo ndasinziriye oya buruhuko bw'umunyeshuri nico twita vacances no guhindura ibikorwa akava muri bikorwa gatoya akaja muri ibi ubona ko babaha amezi abiri ukaca bangura bakagaruka gukora aya mezi 10 abasigaye yego rero akaruhuko k'umwana tumubwira ko abari guhindura ibikorwa afashanya n'abavyeyi ari na hahandi ari kumwe n'umuvyeyi indero yiwe ntishobora gutakara kuko abavyeyi ndabizi neza bararyoherwa iyo tubarungikiye abana bari bapanze neza natwe twaba tujejwe kubapanga neza bakagenda ari abantu bari bafise indero yego neza cyane ati turabategura kugira ngo abavyeyi baze babakire ari abana koko bafise indero ati indero y'ugwaruka ati se kuja muhira kwicara kuryama kuvyuka ngo ni muri vacances mama uharura amano siga inzara ahubwo no gufasha abavyeyi iyo ni manuro rero duhawe n'umuyobozi wa Etape École de Technologies Appliquées nibaze yuko abariko batwumviriza hakuye bitari bike muri kino kiganiro muyobozi tugomba kubaza mbega kuri Etape turetse haruhande y'ayo ma section
n'ikihe kintu akabijya umunyeshuri aje kwiga hajya aharonkera? Murakoze. Akabijya ka mbere kuri etape nuko iyandikwa ryatanguye kandi iryo yandikwa riba ku buntu. Nta mahera batanga, nta mafaranga batanga. Amashuri menshi kuko amashuri bari mu gihugu turazi ko ari menshi, ariko henshi ugiye kuyandikisha zana 10 zana 20. Yego twebwe muri etape ni ushikana ibisabwa ni bulletin na attestation yerekana ko wahora uri umunyeshuri nuko wahora wiga canke iyo wahora wiga utaheranye. Hama nta bindi ucuza hagati y'uwo mwanya wa saa moya n'inzu gushika saa 11 hanyuma ukiyandikisha ku buntu. Yego. Etape si ivyo gusa. Etape yarashizeho ikintu bita bourse d'études. Co gikora ku munyeshuri babiri baba yabambere baca baronka ca leta yajya bita examen d'état. Examen d'état. Babiri bambere ishuri etape ica ibarihira kaminuza. Babiri babaye abambere ashoye gutora exit. Yego. Etape ibarihira kaminuza yayo yose babifuza kujamwo imyaka yose 3. Iga kaminuza etape iri. Ico kirahambaye. Kintu gikomeye cyane. Yego. Hama ubugira kabiri turafise ikintu bita salle informatique. Iri mu bikoresho bikwiye n'ama machine akwiye na connection ya internet ilimite turayifise. Kuko aya masection nyimba wayabonye. Yego. Ayanye ntushaka gukora udafise connection ya internet. Aheshi ntihari. Muga muri etape barazi abahazi yuko ubonye ico gikorwa kihari. Ikindi naco abantu bakeneye kwiga kwimenyereza imashini turabakira turafite mu mashini kandi turabategura. Ikindi naco no bagomba kuvuga baje abanyeshuri barangiza amashuri. Yego. Bijya bagira stage kwimenyereza ubuzima bagiye kujamo ama stage pratique bakora. Yego. Etape yonyene irabategurira iyo bazokorera ikanabajanayo hama ikabakurikirana gushika igikorwa gihere umwana bitamuruhije. Bijya bavuga ngo ama stage. Yego nakivuze etape irakurondera stage ikagutwara ikagushikanayo ugakora hama kagaruka. Umwana ntibimurusha. Atari hake bababwira ngo genda mwironderere bakabaha makete genda mwimenye mwironderere mwebwe murabaronderera. Twebwe etape irabaronderera. Ako nakabijya. Yego. Abakeneye ico batubaza turafise nimero ya telefone bashobora gucako. Ni 68 022 955 38 ubusa 22 amajana 955 canke 79 551 293 79 amajana 951 amajana 293. Onye bafite ico batubaza bashobora telefone bakatubaza. Hama kane narenza ko kuri ubu burusho bwa etape nibindi nivyinshi tubandanya dutegurira urwaruka rwacu. Turategura n'ama club nk'ubunye turafise activity turiko turategura zohuza urwaruka rwa etape n'undi rwaruka rwahanye mu kinama navyo ngira muzoro umwanya wo kubimenyeshwa neza cyane. Tuzona bivuga babimenye bashobore no kubaza nkuko bariko barabaza uyu munsi. Umuyobozi wa etape mu kurangiza neza tugenda ku musozo mu kiganiro twari turimo uyu munsi twabahamagaye nk'abayobozi inyifato urwaruka gogira twayivuze uyu munsi ingene ubo kwifata mu gihe cy'ikiruhuko mbega nakaye kajambo wotekerera urwaruka rwadukurikiranye muri kino kiganiro yagagwaruka. Murakoze cyane. Akajambo notekerera urwaruka rwacu umuhamagaro n'umuhamagaro ukomeye cyane ukurerera igihugu n'abavyeyi tukafashanya. Ikintu no hamagarira urwaruka guno munsi murabona isi irikira twagwa cyane n'ikintu ca entrepreneuria egatwagwa n'ikintu ca technology. Yego. Ndabisigura mu majambo makeya. Entrepreneuria ni kimwe twaherako twena turanavuze ko dufise club entrepreneurial itegura urwaruka kugira umenye ingene gwo kwibeshaho mu buzima bw'ubu tugezeho ejo canke bijya ejo. Yego. Butire buraraba ngo urabona ubunye wize ukacuvuga ngo ndindire ko leta izombarira tusanga warimye ibijumbu ageze muri 2024 muri 2026 azogeze
ku mutahe w'imiliyoni 10 nawe urindiriye ko leta hari ikizokubwira entrepreneur iba yaragucitse oro nivyo biriko biratwarise nca nibuka ikiganiro nyakubahwa umukuru w'igihugu yigeze gukoresha umunyagihugu w'umurimyi hari muri commune Mukike ariko amusigurira ingene yari umunyengoza aza kubi Mukike ariko amusigurira ingene ubageze ku mutahe kugura ama probox kugura ama moto yubaka amazu gwiwe yatanguye ari umukozi aragira inka bajya koze baragira inka muga mu nyuma barabibona ati ahantu utangura kuza ndarima ntivyo ukunda ibiraya Mukike bibiraya cyane yego ubu reka bageze ku mutahe gukoresha abakozi bamaze kugura imiduga se bayitwara yose ama moto se bayitwara yose yego nk'uyu onye naragico gano carandyohe nakibonye hirya yeje kuri YouTube kandi cyagano kiryoshe kumviriza ubwo aruka guno munsi rero ni ruze ruraraba yego ingene twebwe tuba twabitayeho hama ruheze rufate ivyo twabahaye nk'ubumenyi bagende babikoreshe mu buzima bwa none baba bari muri vacances ntoya yego barima kibare abasaba barima abashobora kwiga kubaza bavyige abashaka kwiga gufyatura amatafari bavyige tafari buraza amahera rigezeko rirazimvye cyane ijanana urumva yifyatura amatafari 10,000 muci urumva yuko amakaye ikaramu ntazosakugora babavye nakarata tanguza kwishuri gashasha abavyeyi ntabagora itapere yudutegura abo bantu mwe nabo nibo tuba dukeneye hama ica informatique nayimeje kukivuga naco nyene urabona isiri kiratwarwa ni technology informatique tap urumva ko ari technology z'applique kwa applique za technology bwa buhinga yego umwana yovuma samara yagiye nko kuri studio kuraba ingene bafata indirimbo ingene bagira so image bariko babikora ingene bariko bimprima ama photocopie en couleur akaraba ubwo buhinga tuba twamigije novuga igice kinini theory akaca nawe yongereza na theory nto na pratique nto yatwamu akaca kurondera pratique nini yiya yego ico no hano ugaruka rero mu majambo makeya nuko bari mu buruhuko boshira imbere ineza yabo bwambere na mbere ni neza y'igihugu muri rusange kuko igihugu gifise abashomeri benshi navyo nyene ntibiba biryohoshe yego hama etape nayo nico iri kirakura mu nzira twe nakubwiye ko dufise na organisation intunganyo y'ukwakira abana baba bakeneye kunonosura neza pratique y'ukoresha imashini nyabwonko oyaye uno munsi etape irahamuka inama iyo ntunganyo izokorwa mu mise mugabo ubu ntayihari turacari kuri siege yayo etape hamuka inama neza cyane urakoze tugushimire twabanye neza muyobozi ego murakoze namwe turabashimiye ko bamwe twiyumviriye kandi turashimiye n'ugwaruka rwa twumvirije rukumviriza izi mpanuro twaruhaye kandi na ntaje tudasiba kubatekerera igihe tuba tubarungitse muhira mu bavyeyi nabo ngo babafashanye nitwabatuma ko ngira muzogaruka kugira ngo tubandanye tuyagira urwaruka ingene rukwiye kwigenza muri bino bihe vya technology avance nta kibazo nk'umuyobozi wa etape mu ntumiye ngo sigure ibijanye n'indero nzoza cane kuko nico duhamagariwe Ego murakoze cyane abatwumvirije abatwandikiye n'abagerageje kwakura tubashimire muri rusange yari umuyobozi wa Etape École de Technologies Application ringa mu Kinama neza na neza iruhande y'isoko muri quartier Ruyigi mwamaze kumva byinshi bibarizwa hariya tumushimire gose namwe bwe nyene tubashimire muri rusange bandanya mumviriza ibiganiro bicano kuri Radio CDO akazi n'akazi